Uyu ni umunsi udasanzwe ku bategetsi muri leta y'u Burundi. Tubisubiremwo kuri iyi tariki ya 5 Kigarama 2024. Ni umunsi udasanzwe ku bategetsi muri leta y'u Burundi. Benshi bati Varisito Ndayishimiye noneho arakubuye ikibuga. Muti vyifashe gute? Aya makuru ntuze kuyacikwa. Twabateguriyemo vyinshi bigiye bitandukanye ku bategetsi bahejeje kubagozwa ndetse bahita basubirirwa. Turabaharamukije kandi turabahaye ikaze mwe mudahwema gukurikira ibiganiro vy'imbonesha kure ya Hejuru TV hamwe n'amakuru tubashikiriza abariko aravugwa mu bisata bigiye bitandukanye harimwo politike, umutekano, bivugwa mu kibano hagati y'akazina muntu, ubutungane, bivugwa irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi mu bimenyesha makuru n'ibindi vyinshi tuba twabatoreje binyuze mu masoko yacu dufise irya nino. N'ibiganiro tubibagezako kuri imbonesha kure. Turakengurukiye cyane mwe mu budahwema kudukurikira muri mu Burundi, muri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure. Turabahaye kazi rero aho tugiye kwibanda ku ngingo nkuru zikurikira. Duhejeje gutangurira amakuru tubabwira ko ari umunsi udasanzwe ku bategetsi muri leta. Ariko haba impinduka zidasanzwe mu bisata byinshi vya leta, abategetsi batandukanye mu bisata vya leta bariko barakugwa mu mabanga. Inkuru ya mbere tuza kubagezako ni yuko umuyobozi mukuru w'igipolisi ahejeje kubagozwa ndetse aca ahindurwa, no kuvuga ko yasubirijwe. Ica kabiri nuko umuyobozi mukuru w'ikigo ca leta kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR nawe ahejeje guhindurwa. Ica gatatu nuko umuyobozi mukuru w'ishirahamwe yo gutomboza Burundi Rona nawe nyene ahejeje guhindurwa hamwe n'abandi bagiye batandukanye. Abantu bariko bibaza ngo nibihe vyoba bifitanye isano n'iryo komorwa mu babanga yo bategetsi benshi. Byinshi rero tugiye kubibageza ko muri aya makuru, ariko igihugu c'u Burundi tubabwira ko kizi habe mu vy'ubutunzi kubera ubunyonyezi buriko bukorwa mw'ivyo bisata. Tugiye kubigaruka ko zose ku buryo burambuye. Vyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wavyonda ko ibuke no kubisangiza bagenza bikugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Impinduka za mbere tugiye kubagezaho nizabereye mu gipolisi zahinduye imirisho. Inama nkenguzamateka yemeje mukuru mushasha canke Inspecteur General w'igipolisi c'u Burundi General de Brigade Joseph Ninteretse niwe agiye gusubira General Major Frederic Budomo. Joseph Ninteretse ni umuganga akaba yari asanzwe arongoye ibitaro vy'igipolisi mu Burundi. General de Brigade Joseph Ninteretse akaba abaye umukuru w'igipolisi c'u Burundi agira gatandatu kuva igipolisi gishasha PNB gishinzwe n'amasezerano ya Arusha kiramaze kurongorwa n'aba bakurikira. Kuva muri 2004 gushika muri 2007 carongowe na General Lengiyome Bunyoni ubafunzwe ibohero rya Gitega. Kuva muri 2007 gushika muri 2012 General de Brigade Fabien Ndayishimiye. Kuva muri 2012 gushika muri 2019 igipolisi c'u Burundi carongowe na Lieutenant General André Ndayambaje. Kuva muri 2019 gushika muri 2021 General Major Melchior Derucheke niwe yarongoye igipolisi. Kuva muri 2021 gushika muri 2024 aho twari turi igipolisi cari kirongwa na General Major Frederic Budomo, ubu akaba yasubiriwe na General de Brigade Joseph Ninteretse. Benshi rero bakaba bibaza ico Budomo yoba yazize. Icegera c'umupolisi wewe ntiyahinduye Murantunge ni cegera c'umukuru w'igipolisi. Kuva General Bunyoni rero arangije kurongora igipolisi muri 2007 harashizwe icegera c'umukuru w'igipolisi yama ari uwahoza agwara muri CNDD-FDD kenshi arafatwa kari wafise inguvu kurusha umukuru w'igipolisi. Ni nawe aje mu nama zibanga nkiziba ziteguwe kuganagura abantu. Mu myerekano ya 2015 icegera c'umukuru w'igipolisi yari afise ibiro kuru vyiwe harya hahoze ingoro ya President Ndadaye, ari naho rero bahavuye hashirwa igipolisi co kurwanya imigumuko baya. Rero no hatangiwe amategeko kwica bari mu myerekano, harafungiwe bafashwe benshi rero barabaruzwa gufa kandi baricwa. Mukuru w'igipolisi rero akaba kenezwa mu bikorwa vya misi yose bihuye n'amategeko. Icegera ciwe rero abari mu bikorwa vy'ibanga. Tubabwire kandi ko muri OBR Jean-Claude Manirakiza yararongoye ico kigo kijejwe kwegeranya amatagisi n'amakori nawe ahijeje gukomborwa. akaba asubirijwe na Emmanuel Mbonihankuye. Zimpinduka rero zibaye mu gihe aheruka kugira igengere c'imiliyaridi 110 z'amafaranga y'amarundi
ari gutoza muri aya mezi ane aheruka, ivyo bikaba bitari bwigere bishika kuva OBR ikibaho. Emmanuel rero Mbonihankuye akaba yahora arongoye kaminuza ISGN canke Institut Supérieur de Gestion des Entreprises. Mu bindi rero biriko bivugwa nuko n'uwari arongoye shirahamwe ryo gutomboza Burundi Rona nawe nyene ahejeje guhindurwa hamwe n'abandi benshi bagiye batandukanye. Gusa kuri iyo nkuru iyo muyobozi yarajejwe ubudandaje muri Rona yarahejejwe kwirukanwa mu nama yarimwo mu Butaliyano hari kwigenekezo rya 22 ukwezi kw'icumi uyu mwaka turimwo. Ese ni ibiki bigiye gukurikira imbere yo gukombora aba bose? Kw'itariki ya 19 kwezi kw'icumi Gabriel Banzawitonde yari yaserukiye ishirahamwe Burundi Rona mu nama mpuzamakungu ihuza abajejwe gukurikirana inkino zo gutomboza Jeux de Hasard kw'isi yose yari kubera i Roma mu gihugu c'Ubutaliyano. Akaba rero yarirukanywe atari mu gihugu c'u Burundi, akaba yarirukanywe ari muri iyo nama kugira agaruke mu Burundi. Nk'uko rero amakuru twakwindane mw'ishirahamwe International Association of Gaming Regulators abivuga, imvo rero yatumye Gabriel Banzawitonde yirukanwa mu nama nuko Rona itigeze itanga amahera yarategekanwa ya participation angana n'1,499 guna amadolari ya Amerika. Kuva rero kw'itariki ya mbere kwezi kw'icumi bakaba baratanze facture basanze Rona itaramurihiye. Ivyo rero tukaba tubisanga no mu butumwa bwa email. Michel Ken ajejwe kumenyesha amakuru muri Yageri yandikiye umuyobozi mukuru wa Rona Leah Ngabire na email yose rero yanditse ya Michel gushika kw'itariki ya 22 kwezi kw'icumi ntiyigeze yishurwa. Leah yaranze kuyishura igumira mu gacerere, aje rero afatwa ingingo ko Gabriel Banzawitonde yirukanwa mu nama. Aha rero ikibazo cari ishusho y'igihugu. Amakuru menshi rero yabonetse nuko Gabriel Banzawitonde kuri telefone wiwe ico gihe yanse kuyitaba. Gusa rero umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Rona ni Ingabire Leah akaba yakombowe. Imbere yaho rero nawe yari yankiwe gusohoka igihugu. Ese vyari ukubera iki? Umuyobozi mukuru wa Rona Leah Ingabire yari yankiwe kuja mu rugendo rw'akazi rwamushikaye mu gihugu c'Ubutaliyano. Yababwira ko hagireyo Gabriel Banzawitonde. Urugendo rw'akazi rero rukaba rwaramaze iminsi 7. Makuru rero ico gihe yadushikiye yemeza ko umushikiranganje w'ubudandaji Chantal Nijimbere yankiwe umuyobozi mukuru wa Rona gusohoka igihugu, acategeka ko hagenda umuyobozi hajejwe ubudandaji aho muri Rona Gabriel Banzawitonde. Akaba yaraciye afata urugendo kw'itariki ya 19 ukwezi kw'icumi nk'uko twabibabwiye. Amakuru rero ava mu bakozi begereye abo mu bategetsi yemeza ko ubushikiranganje yankiye Ingabire gusohoka igihugu kuko yohava atagaruka mu gihugu mu gihe afise vyinshi ariko arabazwa aho muri Rona bijanye n'ubunyonyezi bw'amafaranga menshi. Nk'uko rero vyari no mu cegeranyo cakozwe n'umurwi w'ubushikiranganje bw'ubudandaji duheruka kubashikiriza. Icegeranyo rero kigaruka kw'inyuruzwa ry'amafaranga y'amarundi miliyoni 250. Uwo Leah Ingabire nawe akaba ahejeje gukomborwa. Kubona rero umushikiranganje yarankiye Leah Ingabire gusohoka igihugu vyashimisha abakozi bakorera muri Rona kuko nabo nyene babona ko umutegetsi yari ashobora gutagaruka mu gihugu kugira nabazwa ubwo bunyonyezi. Nako rero n'uwarajejwe ubutunzi Evariste Nahayo yaraherutse gutanga imihoho muri Rona kugira ahunge kubazwa ivy'ubwo bunyonyezi. Abantu benshi rero bari bibaza ko Gabriel Banzawitonde nawe atari yashobora kugaruka mu gihugu c'u Burundi, ariko we yaragarutse na n'ubu niho ari. Izo ni impinduka rero muri bike twari twabateguriye mu buryo buvunaguye. Basabe kugira ngo ntimuzocikwe ku munsi w'ejo rwose tuzobagezaho ido nido muri gisata, ndetse n'umutegetsi wese yagiye akomorwa tukaba tuzobageza ko amabanga menshi ku bibazo rero vyoba vyatumye akomorwa. Mu yandi makuru rero tubabwire ko mu Rumonge abadandaza bashika 200 harimwo n'abapolisi 2 bahagaritswe. Bose rero bafashwe mu mukwabo ku wa mbere. Bose n'abadandaza b'ibinyobwa vya Braludi ku mugwa mukuru w'intara ya Rumonge mu manuka bushira uburengero bw'u Burundi. Nk'uko amakuru dufise bivuga, abadandaza bakaba bagirizwa kuduza ibiciro vy'ibinyobwa biva muri iryo hinguriro rimwe rudende riri mu Burundi. Mu ntwaro mu Rumonge baragira ico babivuze ko abadandaza rero bashika 200 ibinyobwa vya Braludi barahagaritswe ku wa mbere mu gisagara ca Rumonge.
nk'uko rero amasoko yacu yo mu Rumonge bivuga, abadandaza rero baranyegeza ivyo binyobwa kugira ngo babigurishe ku giciro kirenze urugero. Abanyagihugu rero bakavuga bati bagurisha Amstel ndende ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 5 n'8, ikeri rero bakaba bakigurisha ku mafaranga ibihumbi 5. Igiciro ca leta rero kuri ivyo binyobwa ni amafaranga ibihumbi 3,500 n'amafaranga ibihumbi 2,500 y'amarundi. Ayo masoko nyene akaba avuga ko hari n'urutonde rw'abadandaza bategerezwa gufatwa. Bafashwe rero harimwo abapolisi 2, abafashwe bose rero baciye barungikwa gufungirwa mu gasho ka komisariya y'igipolisi mu ntara ya Rumonge. Abajejwe intwaro mu Rumonge rero ntibaragira n'ico bashikirije kuri iryo hagarikwa ry'abadandaza. Ifatwa ry'abo badandaza rero rikaba ribaye nyuma y'ikete ry'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu ryo kuwa 22 Munyoni 2024. Bakatani iteretse rakaba yibutsa abo arongoye ko ibiciro vy'isukari n'ibindi bidandazwa bitegerezwa kubahirizwa, ariko rero ababikurikiranye hafi bakaba babona ko bigoye cane gukurikiza ibiciro vya leta mu gihe iki gihe hari ikibazo c'ibura ry'igitoro. Abadandaza rero bategerezwa kukirondera mu kinywabi canke bakarira amafaranga y'umurengera kwiyunguruza bakoresha izo modokari, nabo nyene bakaba banywesha mu binywabi kugira ngo baronke ico gitoro cabuze cane. Rero muri abadandaza 20 bararekuwe ku muhingamo wa gatatu nyuma yo kuriha umwe wese adabu ryo miliyoni y'amafaranga y'amarundi. Mu bindi biriko bivugwa rero tugiye kubageza ko nuko muri Kirundo hamwe n'Amakamba hasubiye kwibonekeza amajambo y'urwanko yerekeza ku batavuga rumwe n'ubutegetsi no gusaba ko abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bokwicwa. Mu mpera z'indwi iheze rero niho abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bo mu makomine ya Busoni na Nyanza-Lac mu ntara za Kirundo, mu buraruko n'Amakamba mu manuko bateguye imyiyerekano yo kwerekana inguvu. Abanywanyi bo mu hari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ngo nimbonera kure barakoresheje amajambo akarishe ku batavuga rumwe n'umutegetsi n'abarongoye imigambwe itavuga rumwe uri ku butegetsi. Batavuga rumwe rero n'uwo mugambwe uri ku butegetsi bakiyamiriza inyifato igamije imishamirano ya politike mu gihe hegereje amatora. Busoni abanywanyi bo mu hari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD bahuye inyuma y'ibikorwa rusange bakaba barakoraniye ku mutumba Rurira muri zone ya Murore. Rero mu mbonerakure zo muri komine Busoni yabwiye SOS Media Burundi ati nkuko twari tuvuye mu bikorwa rusange, benshi muri twebwe twari twitwaje ibipanga, bose bari bahawe itegeko ryo kuza mu mwambaro w'ikarashishi n'umupira w'umugambwe. Iryo tegeko rero amasoko yacu ryari ryatanzwe n'urongoye umugambwe CNDD-FDD muri iyo komine Vitale Bucumi. Hari ijambo rero riteye ubwoba ryavuzwe. Nk'uko rero bigenda mu nama zose userukira umugambwe uri ku butegetsi muri komine Busoni we yavuze ijambo. Bucumi akaba yaribukije ko amatora ariko yegereje akaba ashimika avuga yuko intambamyi zose zitegerezwa gukurwaho. Yabwiye ikoraniro ry'imbonerakure ati tubwirizwa kwitegurira intsinzi irengeye urugero, intambamyi ziri imbere y'umugambwe wacu nta kibazo zifite ku isi y'abazima. Akaba yaragiye ko atera ubwoba ati murabona uyu mupanga wowe wese azogwanya intsinzi yacu ntazosubira kuronka ikibanza mu bazima. Igihugu rero kikaba gisanzwe ari icacu, nta muntu n'umwe ashobora kukidukura mu minwe. Niko vyongewe ko na Vitale Bucumi kubwo bitavye ivyo koraniro ryari ritegekanirijwe abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi gusa. Ayo majambo rero akaba yarakiriwe nabi kuko bamwe mu banywanyi b'umugambwe CNDD-FDD bashinze intahe batidondoye bakaba baramenyesha ati twumvishe ibinyanya kuba turi imbere y'umuntu avuga ijambo nk'iryo. Kubwabo banywanyi rero warongoye umugambwe CNDD-FDD muri komine Busoni yari yavuze amajambo nkawe nyene iruheha muri zone Nyagisozi. Rero mu basore batagira akazi bo muri uwo mugwi akavuga ati aduhamagarira guhohotera abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi ni ibintu bitumvikana. Menyesha ko iterabwoba bidasiga inyuma abanywanyi ba CNDD-FDD badashiririye cane. Abanyagihugu rero muri komine Busoni bo mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi canke batari mu migambwe bavuga ko hari ibintu bibi ibibuka. Igihe cose twegereje amatora turahungira mu Rwanda bivuye kuri ayo majambo y'urwanko. Ni kumwe mu bakozi ba leta bo mw'ikambi abatesheje ubwabo ya Rusarasi abivuga. Komine ya Busoni ikaba ihanura bibe n'u Rwanda. Abasozi aragira ati turasaba indongo za CNDD-FDD guhera ku mukuru w'igihugu ukuri uwo mugabo ahamagara abantu gukora ubwicanyi. Muri komine ya Nyanza-Lac imbonerakure rero zikaba yarashwaye makaritsiye yose yo ku mugwa mukuru wa komine. Abanyagihugu bakavuga bati
Amajambo yuzuye mw'iterabwoba ku banywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi niyo bavuga cane cane abanywanyi ba CNL bakibuka Agathon Rwasa. Amajambo rero yuzuyemwo ibitutsi binababaza abantu benshi batandukanye. Imbonerakure rero yasubiyemwo mu mabarabara abana bariho bati mubwire abanywanyi ba CNL batuve inyuma umwana ntararyamana na nyina. Niko izo mbonerakure zabandanije ziririmba mw'ibarabara imbere y'abana baririmba mu rurimi rw'ikirundi. Ntitwari tumenyereye ibikorwa vy'iterabwoba hamwe n'ibitutsi ariko ivyabaye kuri uyu wa gatandatu birasiga ubwenge. Nta kintu kimwe cosigura ku bunyamaswa no kutagira indero. Aho baca rero hari abana n'abavyeyi niko umwe mu banywanyi b'umugambwe CNL yidoga. Tuvuga rumwe na CNDD-FDD Nyanzarake rero bakaba bashimika bati indongozi za CNDD-FDD zitegerezwa guhamagarira abanywanyi b'uwo mugambwe cane cane imbonerakure kubahiriza akaranga n'imicuruntu n'imico y'abarundi. Umuvugizi w'umugambwe CNDD-FDD rero ntiyagize ico yishura ku bibazo yabajijwe kuri ayo majambo ateye ubwoba arimwo n'ibitutsi ateye n'agashavu abantu bamwe bamwe bo muri CNL. Ntagize rero ico yishura, ntagize ico ashima guhishura kuri ivyo vyose biriko biraba. Reka tubakengurukire mwese mudahwema gukurikira imboneshakure ya Hejuru TV, mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'andi makuru tuzogenda tubagezaho ku munsi w'ejo. Murarikiwe kumenya vyinshi bigiye bitandukanye kuri aba bategetsi bose bakombowe. Imana ibahezagire.